Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Walter Kwizera. Mwakoze kwitaba isango mwebwe mwese muriko mukurikira radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo ry'icenda mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 2025. Ndabaramukije amahoro ndanabaha ikaze muri ano makuru twabateguriye. Aho rero tuyahere kuri bikuru bikuru biyagize. Nta kera kagutsa bagirizwa ubwicanyi bw'abanyagihugu batandatu bo muri komine Nyabiraba baraye baciriwe urubanza rw'ikibiriraho na sentare ya Bujumbura. Bamwe muri bo bakiriwe gufungwa imyaka 3, abandi nabo bacirwa umunyororo wo guherayo n'ihadabu hejuru. Hamwe n'ibyo kandi vyahitanye abo banyagihugu bo muri komine Nyabiraba mu muhari mpuzamakungu w'urwaruka rw'abarundi Mijebe bo bavuga ko ataciza n'ubu biteze mu rwaruka rw'imbonerakure kuko kuva bakiri bato bigishwa gukora ibara. Imyidogo ni myinshi mu banyagihugu mu ntara ya Gitega aho bavuga ko ubuyobozi butariko buraborohereza mu kubaronsa impapuro baba bakeneye iyo babwituye. Ivyo bigaterwa n'igikorwa cyo guhindura inzego kiriko kirakorwa muri iyo ntara. Nayo nkuko bisanzwe ku minsi yose ya gatatu mu gice cya kabiri cyano makuru tuzakubashikiriza ikiganiro ukwisoko. Uyu munsi ugaruka kuko tubahiriza ingingo yafashwe na sentare ya Mukaza yo guhagarika urubanza yari yaciriye umumenyesha makuru Sandra Muhoza. Nariko nca ku masonga ndabaha ikaze mu idonido ryano makuru. Ano makuru tuyahere muyavuga mu butungane kuri iyi nkuru iciye ku masonga. Umukenyezi yitwa Ndayikengurukiye Beatrice yari yakiriwe umunyororo wo guherayo hamwe no kwerekanwa mu ikomine mu rubanza rw'ikibiriraho rwo kuri uyu wa 8 mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 2025 yakiriwe na sentare nkuru y'igihugu ya Gitega. Ndayikengurukiye Beatrice yari yahagaritswe igenekerezo ry'indwi mu Kakaro uyu mwaka w'ibihumbi 2025 inyuma yo kwishikana yejeje kugandagura umushinga ntahe wiwe Basabose Abubakar Fabien kandi yabiteguye. Ivyo bikaba byabereye ku mutumba Rurengera muri komine Mutaho intara ya Gitega. Tukiri mu yavuga mu butungane nyene nari nabibabwiye mu ngiyo nkuru zano makuru inyuma y'indwi irenga abanyagihugu batandatu bo muri komine Nyabiraba bagandaguwe bunyamaswa n'imbonerakure zaho urubanza rw'ikibiriraho rwari rurindiranye igishika n'abatari bake rwahevye rurasomwa ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Sentare nkuru ya Bujumbura ikaba yahanishije umunyororo uri hagati y'imyaka 3 n'uwo guherayo abantu 16 bagirijwe kugira uruhara muri ubwo bwicanyi bw'agahomera bunwa. Eka n'imiryango yahekuwe yarasabiwe indishyi y'akababaro iri hagati y'imiliyoni 10 n'150 z'amafaranga y'amarundi. Josiane Muzaneza aragaruka kuri urwo rubanza. Inyuma y'amasaha 28 urwo rubanza rushizwe mu mwiherero, sentare nkuru ya Bujumbura yahavuye irusoma ku muhingamo kuri uyu wa kabiri. Nkuko vyari vyagaragaye ku munsi wa mbere igihugu rubanza w'ikibiriraho gwatangura, abagirizwe ubwo bubisha bashizwe mu migwi 3. Umugwi wa mbere wari ugizwe n'abagirizwe icaha cyo gutegura no gushira mu ngiro igandagurwa ry'abo banyagihugu. Abo nabo ni Hakizimana Aloise, Ndikumana Alexandre, Ndayisenga Innocent, Nirandekura Felix, Manirama Kennedy, Nirampeba Innocent, Nahishakiye Jean Pascal, Nyandwi Daniel, Ndayikengurukiye Elise na Ndiho kubwayo Samuel. Bose uko ari 10 baciriwe umunyororo wo guherayo bongera banategekwa kuzoriha imiryango bahekuye indishyi y'akababaro ingana n'imiliyoni 150 z'amafaranga y'amarundi. Muri abo 10 indwi ba mbere bakaba bazonariha yindi ndishyi y'akababaro ingana n'imiliyoni 10 z'amarundi. Umugwi wa kabiri wari ugizwe n'abagirijwe icaha cyo kwifatanya n'abagandaguye abo banyagihugu batandatu. Abo nabo ni Kwizera Aline na Ndayishimiye Egide. Bombi baciriwe umunyororo w'imyaka 21 bakongera bakazonariha indishyi y'akababaro ingana n'imiliyoni 15 z'amafaranga y'amarundi. Umugwi wa gatatu wari ugizwe n'abagirijwe icaha cyo kudatabara abanyagihugu bari mu kaga. Uwo nawo warimwo abajejwe intwaro bo hasi bakurikira Nduwimana Meshak, Ndikumana Remeji, Nahimana George na Ndiho kubwayo Edi. Abo bane baciriwe umunyororo w'imyaka 3 iruhande yabo 16 baciriwe imanza. Hari n'abandi banyagihugu bane bari bapfunzwe muri iyo dosiye ariko bejejwe n'ubutungane. Abo nabo nibigira uwiriwe Moise, Mitabavuna Leonce, Nduwimana Eric na Ntamvukiye Ferdinand. Aha mwomenya kumushikiriza manza yemeje ko ubwo bwicanyi bwateguwe. Icemezo yatanze akaba ari urutonde rw'abantu bari kwicwa
rwari rwamanitswe ahari ibiro vya paeje. Arakoze Josiane Muzaneza. Tukivuga ivyabo banyagihugu bishwe ngo nta ciza gishobora kuva mu nyigisho zihabwa urwaruka rw'imbonerakure z'umugambwe CNDD FDD ngo kuko kuva bakiri bato bigishwa urwanko hamwe no gusesa amaraso. Ivyo bishikirizwa n'umuvugizi w'umuhari mpuzamakungu w'urwaruka rw'abarundi MIJEB inyuma yaho hari imbonerakure ziheruka kugandagura bunyamaswa abantu 6 ku mutumba Gasarara muri komine Nyabiraba intara ya Bujumbura. Daniel Ngendakumana hanura imbonerakure kutemera kubandanya zikoreshwa mu bwicanyi n'ubundi bubisha kuko ari ibintu iheze igakubita mu gahanga ababatumye ataco binona. Akongera agasaba abarongoye umugambwe CNDD FDD kureka kwica urwaruka rw'Uburundi biciye muri izo nyigisho mbi babaha. Dukurikire Daniel Ngendakumana umuvugizi w'umuhari MIJEB. Mu muhari mpuzamakungu w'urwaruka rw'abarundi turakenguruka ko izo nsoresore zakubise intaya mu gahanga, tukanegura ko abazikoresha abazirongoye n'abitwa ko bashinzwe intwaro umutekano n'ubutungane muri karya gace ataco babajijwe kuko ayo marorerwa yabaye babona abakirabira hirya. Abanyagihugu baho uburozi twibaza ko kwikikamukiza kuko barabazi neza, barabana n'abanyamuriro babo, izo mbonerakure zirazi neza ico zabahoye. Ni kubera iki zitituye ubutungane, ni kubera zizi ko ari ntakorwako, ni kubera zizi ko zirengeye inzego zose kumbure kubera ubudahangarwa zihabwa n'abazikurira. Mu bisanzwe bijya vyakozwe ni ibikorwa by'abatagira ubuntu na bukeya, kandi bisa n'abijya hamwe n'ibirengeye bijya bazonabikora. Nta cyiza na kimwe kizova mu rwaruka ubwabo rwambuga ubuntu rukivuka. Murabizi ko muri CNDD babagereranya n'ibikoko ngo ni ibiswi vy'inkona. Mu ndero bahabwa turabona ko ataruntu burimwo, higanjemo cyane cyane urwanko, inzigo y'akazikira hamwe n'ububisha ingere ku yindi. Akabi kageretse kandi ni uko guhera hejuru ubwicanyi bwagizwe ibikoresho byo kunumya abo bose batabona kumwe ivyo bibereyemo byo gutabagaza igihugu. Aho rero ko n'abari mu nzego babikora ntibabihanigwe, akarorero abakiri bato bahabwa nako nyene bazogendera mu iragi ryabo, bazoca mu makanda y'ababakurira. Ico twohanura ni bakanure babone ko hari aho bishika bakabura iyo bakwigwa intahe ko naho iri mu karuhuko izoteba ikiganza ububisha bakora butazokwama burenzwa kuri urw'amazi. Barabona ko hari urwaruka rwagizwe ko inkuka n'abarukoresha bigiye kuvundira mu buroko, n'abandi batarafatwa ntibavyumve ko bari mu kaga. Twobasaba ntibemere kuguma ari ibikoresho bigobotore muri ubwo bubisha, biyambura mu gasuzuguro, bisubiza iteka, bifatanye n'abahangayikishijwe no kubakura muri ubwo buja. Igihe cyo guhinduka kiracyariho. Umuhari mpuzamakungu w'abarundi MIJEB usaba kandi ko hobaho ihinduka na cyane cyane mu nyigisho zihabwa urwaruka ko ivyo guhumanya ubwonko bw'abana bakiri bato ari uguhemukira igihugu. Isaba kandi ko ubutungane bwigenga bushira imbere kuko Burundi burakeneye urwaruka rufite agaciro rushoboye kwiyubaha no kwiyubaka, si ubwo gukoreshwa nk'ibintazi. Abarongoye ibohero rikuru rya Gitega barakwiye kugira ico bakoze. Umukozi wo mu gisata c'amategeko muri iryo bohero akaba n'imbonerakure yafatanye ibiyayuramutwe ku munsi wa gatandatu heza hanwe hakurikijwe amategeko aho kurondera kumukingira. Ako kamo gaterwa n'uwahoze ari umufungwa akaba n'umunywanyi w'ishirahamwe riharanira iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu SDDH mu mfunyafunyo y'igifaransa. Uharanira agateka ka muntu asigura kandi ko kudandaza no kwihereza ivyo biyovyabwenge mu ibohero bishobora kugira inkurikizi mbi. Kurikiriwe yahoze afungiwe muri rimwe mu mabohero yo mu Burundi yavuganye na Radio RPA. Mishirahamwe SDDH twakiranye umubabaro cyane biriko bibera mu ibohero rikuru rya Gitega, aho ku munsi wa gatandatu tariki 5 z'ukwezi kw'indwi twumvise yuko Nduwimana Yohani asanzwe akora muri prison ya Gitega mu gisata c'amategeko, asanzwe ari no mu muhari w'imbonerakure, yariko ashaka kwinjiza urumogi indani mu ibohero, kandi si rya mbere ngo asanzwe bikora ko ngo yoba asanzwe agira urudandazwa rw'urwo rumogi rutemewe n'amategeko. Ariko ubujejwe umutekano w'abanyororo acabwira bakorana baramusaka bararumwaka. Uwo munsi hacara bakajagari cyane, aho abone n'umususu abantu baza kuraba babo byaciye bihagarara. Nukuri twasaba yuko abarongoye ibohero rya Gitega bokurikirana ico kintu. Bo twumvise yuko icegera c'urongoye ibohero rya Gitega yoba karashaka kubifukafuka kugira ngo uwo muntu ntahano, ahubwo ikibanza ciwe ntakwiye kuja mu biro muri service juridique ajeje kubahiriza ivy'amategeko. Ikibanza ciwe ni uko yohanwa, kuko uravye mu
ibohero ukuntu haba hameze, abantu bariyo, hari abantu bihebuye, hari abantu bafise ingorane zitandukanye, bagaca binjiza ibiyayuramutwe, byumvikana yuko hashobora no kuberayo n'ibindi bintu bibi, abantu bashobora no kwicana, abantu bashobora no kwiyahura kubera ivyo bintu. Twosaba rero yuko Uwimana Yohani ahagarikwe, abazwe ivyo yakozwe, hanyuma amategeko y'akazi amugenga asomwe akurikizwe, hanyuma n'ubutungane nabwo bukore ivyabwo. Ivyo nivyakorwa uko n'abandi bo mu nyuma bazogeraho batinya gukora ibintu nk'ivyo. Mu kanya gato turatandukira yavugwa mu gisata cyo kumenyesha amakuru. Mumenyesha amakuru Sandra Muhoza yategerezwa gutunganirizwa karekurwa kandi atagisabwe hisunzwe ingingo iherutwe gufatwa na sentare isubiramwo imanza ya Mukaza. Bivugwa na Jean Claude Kavumbaga arongoye ikinyamakuru Net Press. Jean Claude Kavumbaga amenyesha kandi ko yahagarikwa n'ifungwa ry'abamenyesha amakuru na cyane cyane abamenyesha amakuru bari mu Burundi babifata nk'ubutumwa babaha bubibutsa ko hari aho badategerezwa kurenga mu kazi kabo. Tumutegeyo. Sentare isubiramo imanza yaravuze ku wa 13 kwezi kwa gatandatu ko atabubasha yari ifise yo guca urubanza rwa mugenzi wacu Sandra Muhoza. Abazi vy'amategeko rero bavuga ko na Sandra Muhoza yabwirizwa guca arekurwa atari ikindi kirinze gusabwa. Twebwe nk'abamenyesha makuru twabona ko byoba byiza mugenzi wacu arekuwe vuba bwangu. Abantu barashobora kwibaza byinshi kuri iryo pfungwa, bamwe bashobora kwibaza ko Sandra Muhoza afungiwe izindi mvo atari bijyanye yagirizwa, uruhusha rwo kumurekura rukaba ruri ahandi atari muri sentare canke ubutungane. Abamenyesha makuru barafatwa bagapfungwa bakabacira imanza, mugabo ugasanga ni umukuru w'igihugu arinze kubarekura. Muribuka ko mu ntango z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka uheze n'amashikiranganje yakuyeho ibihano byo gupfungwa ku bamenyesha makuru. Nyuma y'amezi 10 mu ntara ya Gitega abamenyesha makuru babwiwe ko umujournaliste avuze biharuro byatanzwe mu matora seni itarabivuga azoca apfungwa. Seni niyo yaciye ikora akazi k'abamenyesha makuru. Abamenyesha makuru barafise uko bakora mugabo bashinzwe ijisho, arico gituma umwuga bawukora bafise ibyo badashobora gukorako, nivyo batabujijwe censure baravyibuza autocensure. Ubutungane ntibwokwama burindira ko umukuru w'igihugu ariwe aza gufata ingingo yo kurekura abamenyesha makuru kandi n'ubutungane bubishoboye. Uya Jean Claude Kavumbaga arongoye Net Press. Tubibutse kandi ko mumenyesha makuru Sandra Muhoza akwije imisi 452 yafwe ukwidegenza. Muyavuga mu by'intwari ibereye abanyagihugu bo ku murwa mukuru wa politike Gitega baridogera ubuyobozi ko butariko burabatunganiriza kubijanye n'impapuro zitangwa barondera mu nzego zitandukanye muri iyo ntara. Mu gihe leta iriko irahindura inzego zitandukanye ku rwego rw'intara, abanyagihugu bo bariko barwa mu mporero kuko n'ushaka indangamuntu aba hasanze ku ikomine baca bamubwira ko uwisinya ko ataraboneka. Innocent Valentin Singira nk'abaratubwira byinshi ku bijanye n'inkurikizi ziriko ziribonekeza muri iyo ntara kubera inzego zatevye gushirwaho. Kuva kuri uyu wa mbere w'ino ndwi turimwo, abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa politike Gitega ntibariko barahabwa impapuro za nkenerwa zitangwa n'ubuyobozi bwa komine. Uyu munyagihugu twaganiriye avuga ko uyu munsi yagiye kwitura igisata ca leta candika abana bavutse, etat civile mu Gifaransa, baca bamubwira ko ico gisata kitariko kirakora kuko inzego zahindutse kandi ko abasinya bashasha bataraboneka. Aho Gitega ku mugwa mukuru wa politike abanyagihugu ntiko turatunganirizwa. Akarero ugiye kurondera urupapuro rw'amavuko rw'umwana bariko barazitanga no kwandika, ntibariko barandikisha igisata ca etat civile ntiko kirakora. Amakaranga muntu ugiye kurondera akaranga muntu ntibashobora kuyiguha kuko bashobora kubwira yuko inzego zose zahindutse, bakubwira yuko abasinya bashasha batarababwira abaribo. Uretse urugendo rurerure abanyagihugu bagira kugira bashike ahatangirwa impapuro zitangwa na leta hama bagataha badatunganirijwe, eka na leta iriko iragwa mu gihombo kuko hariho amafaranga atari karinjira mu kigega ca leta nk'uko uyu munyagihugu avyigana. Inkurikizi ni nyinshi kuko uhereye kuri komine nyene amafaranga ari kwinjiza urumva ntabacinjiye. Hanyuma natwe rero biratubabaza cane kubera yuko urabona nk'umuntu avuye mu ngwa aza kwiyandikisha ngaho Igitega canke avuye mu Giheta aza kwiyandikisha ngaho Igitega, urumva yuko amatika acaba maremare kandi nta gitoro kihari, usanga amatika azimvye.
ugasanga umuntu ataye umwanya w'ibindi yari gukora kandi ugasanga ntatunganyirijwe. abavyeyi nabo batakaje impapuro z'amavuko z'abana babo bagiye gutangura umwaka wa mbere w'amashuri y'intango ntiborohewe kuko ico gipapuro kitabonetse umwana atandikwa n'ubuyobozi bw'ishure. Innocent Valentin Singirankabo arakenuye kuri ico kibazo nyene cy'abanyagihugu bateba guhabwa impapuro bakenera mu nzego zitandukanye. Umushikiranganje w'abakozi n'akazi aremeza ko muri no minsi hari ubuzi butariko burarangurwa nk'uko vyategerezwa. Mu kiganiro yaya bamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri, Muyabaga Veniste yamenyesheje ko naho hari ibiriko birahinduka mu bibanza abantu barimwo akazi koko gategerezwa kubandanya. Tumukurikire. Ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi bumaze iminsi bubona mu buzi bwa leta hariho ukudebukirwa muri no minsi aho abakozi badatonda ku kazi by'ukuri uravye amaserivisi atandukanye bivanye ngira n'igihe bibaza ko hoba hariko harahinduka ibi canke biriya ariko ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi bwagira bufate kano kanya kugira bukebure kandi buhamagare umukozi wa leta wese ahari ko ategerezwa kuja ku kivi uko amategeko abitekanya. Nivyo hariho ibiriko birahinduka ariko hahinduka ibibanza ntihahinduka akazi. Nico gituma ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi buhamagaye kandi bwivuye inyuma umukozi wese wa leta ko ategerezwa kubahiriza ikiringo gitekanije c'akazi. Birababaje kubona hariho abaja gusaba ariko basaba amaserivisi bakayabura. Birababaje kubona ibiro biri atabantu batonze amaserivisi novuga asa nuko atariko arakogwa uko vyateza kugenda. Usavye abarongoye amaserivisi yuko bokubahiriza amategeko kugira akazi ka leta gakogwe. Iyo muriko murumviriza ni radio RPA by'abanyagihugu mu kanya turatandukira igice cya kabiri icyano makuru RPA. Urero ni wa mwanya wari ikiganiro kw'isoko. Mu kiganiro cy'uno munsi tugaruka ku ngingo iherutse gufatwa na sentare isubiramwo imanza ya Mukaza yo guhagarika urubanza yari yakiriye Sandra Muhoza cyo kimwe n'umutahe wamuhagarika ariko kugeza uno munsi akaba gifungiwe mu ibohero rya Mpimba. Kw'isoko mugishikirizwa na Edi Claude Nininahazi. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Sandra Muhoza umumenyesha makuru kinyamakuru Ranova aracapfungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba. Akategeko na rimwe gisunzwe inyuma yaho sentare isubiramwo imanza ya Mukaza ifutiye urubanza yari yaramuciriye. Bigenda gute ingingo ya sentare ntishigwe mu ngiro? Fungwa ryiwe gerekana iki mu bijanye n'ubwigenge bw'ubutungane hamwe n'uburenganzira bwo kumenyesha makuru? Muri kino kiganiro kw'isoko cyo kuri wa gatatu igerekezo rya 9 mu kakaro umwaka wa 2025 turaza kumviriza ico abaharanira agateka ka muntu bayivuga ko n'ishusho bafise ku bijanye n'uburenganzira bwo kumenyesha makuru mu Burundi. Kiganiro kw'isoko mu gishikirizwa na Jewe Di Claude Nahazwe kaze. Naho sentare isubiramwo imanza ya Mukaza yahagaritse urubanza yari yaramuciriye mu kumenyesha ko ataburenganzira ibifitiye. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza aracavundiye mu ibohero rikuru rya Mpimba. Tubibaze Dani Claire Iratwumva. Inyuma y'indwi zirenga zitatu sentare nkuru ya Mukaza mu gisagara ca Bujumbura ifashe ingingo yo kuwa 13 ruheshi 2025 ifuta ifungwa ry'umumenyesha makuru Sandra Muhoza ikanatesha agaciro umutahe wo kumuhagarika. Uwo mumenyesha makuru aracafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba i Bujumbura. Mu kwezi kwa Kigarama 2024 Sandra Muhoza yaciriwe igihano cyo gufungwa amezi 21 harimo amezi 18 ajanye n'igihano cyo kucaha cyo gucafuza igihugu n'amezi 3 yo kucaha cyo gucafuza umuntu afatiye ku bwoko. Sandra Muhoza yakurikiranywe kubera ubutumwa yarungitse kuri telefone yiwe biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Nubutumwa bwavuga kwitangwa ry'imipanga ryoba ryariko rikogwa na leta y'u Burundi.
kuva mu ntango y'imburano muri sentare y'ingururizo abamuburanira barerekanye ko sentare idafise ububasha bwo kwakira urwo rubanza ifatiye aho washengejwe aba, aho yafatiwe n'aho ivyo akurikiranwa vyabereye. Mu ngingo yayo sentare y'ingururizo yarerekanye ko ikosa ritabereye i Bujumbura ahubwo ryakorewe mu ntara ya Ngozi aho umumenyeshamakuru aba. Ivyo rero vyasigura ko ivyaha Sandra Muhoza yagirizwa atashingiro vyari bifise, gutyo ko bifutswe ndetse n'umutahe wo kumuhagarika nawe ufuswe. Inyuma y'iyo ngingo ntiyigeze arekugwa. Umushingwamanza wiwe yariyamirije ifungwa ritisunze amategeko. Gushika n'aya mango Sandra Muhoza akaba akiri mu buroko mu kurindira ingingo izofatwa n'ubutungane. Ihagarikwa ryiwe ryafashwe nk'ihonyangwa ry'ubwigenge ry'abamenyeshamakuru kubw'amashirahamwe aharanira agateka k'abamenyeshamakuru. Ishirahamwe mpuzamakungu riharanira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru Reporters sans frontières naryo ribandanya risaba irekugwa atagisabwe rya Sandra Muhoza. Itangazo ryo shirahamwe ryashize ahabona kwigerekerezo rya mbere mu Kakaro, Sadibou Marong arongoye igisata ca Afrika yo hagati muri RSF abona ko uyu mumenyeshamakuru atarakwiye gupfungwa kandi ko atarakwiye kongera kumarayo n'iyindi minsi. Muri iryo tangazo ishirahamwe RSF yamagarira abategetsi b'u Burundi gushira mu ngiro mu maguru masha ingingo ya sentare isubiramwo imanza ya Mukaza. Eka n'abamenyesha makuru b'abarundi barababazwa n'ifungwa ridakurikije amategeko ririmo igikenye kumenyesha makuru Sandra Muhoza. Innocent Muhozi arongoye televiziyo Renaissance asaba ko uwo mumenyesha makuru yorekugwa atakirinze gusabwa kuko atagihugu ariko arahungabanya. Ntibyumvikana ingene mugenzi wacu Sandra Muhoza ashobora kuba kiri mu mvuto amazindwi zitatu kandi sentare yari yamufunze, urubanza yari yamuciriye yararufuse, mandada rero yagize yarayifuse. Uyu muntu yategerezwa kuba yaravuye mu mvuto kuva kera, ni kubera iki akiri mu mvuto? Ntibyumvikana, ntibishoboka ko umuntu aba ari mu mvuto atakintu na kimwe kimufunze, ubwo mu gihe sentare yitwa ko yabikoze. Abashingwamanza b'umuntu bayeretse ko yakoze amakosa ikabyemera igahanagura urubanza igahanagura umutahe, uyu muntu yarakwiye guca ataha. Ntidushobora kumva rero igituma umuntu akiriyo mbere cyo kimwe n'abandi benshi banahejeje ibihe bari baciriwe byo gufungwa bagifunzwe mu Burundi. Ivyo bintu bitanga isura idashoboka ku gihugu, ku butungane, kuri leta, ku mukuru w'igihugu. Nyamureka agenda uriya muntu nta mutekano, nta gihugu ariko arahungabanya, nta bushobozi anabifitiye naho yobishaka, nta no kubishaka kuri muri we guhungabanya igihugu. Nibamurekure, barihenze, nibamurekure atahe nta kindi. Kugumiza rero Sandra Muhoza mwibohero inyuma y'ingingo ya sentare isubiramwo imanza ya Mukaza kerekana ingene ubutungane bw'u Burundi butigenga n'ingene umwuga wo kumenyesha amakuru ubangamiwe mu gihugu. No munsi rekugwa giwe yari gihutirwa kugira ubutungane bwisubiza umutamana hongere hubahirizwe n'intwaro rusangi mu Burundi. Nino ngaha duciye dusozerera ikiganiro kwisoko mwariko mugishikirizwa na Edi Claude Nazwe. Ndabahe isango ku munsi wa gatatu uza naho ubutaha. Cari kiganiro kwisoko. Nino ngaha hagarukiye no makuru ya radio RPA ijwi ry'abanyagihugu twari twabateguriye yo kuri rigenekerezo rya 9 mu Kakaro mwaka 2025. Ndabakengurukiye mwebwe mwese mwari mwahisemo kudutega yompi bakoze bagenzanje bo mu ruganda rwo kumenyesha amakuru bafashije kuyatororokanya banakenuye abahinga b'ivyuma bitanze kugira no majwi abashikire atankomanzi. Nanje warite yakwizerana ariko ndabashikiriza ndabike bantu ndabifuriza kuroranirwa mu banyi no mu byanyu. Imana ibandanye irinde Burundi n'abarundi naho utaha.